Yes, Visual Love. Lady JD. Visual Love. Gwa munsi duhura je narashidutse ngwigihumura nibaza ngo ndabonekewe. Ariko twararavye nk'ama concert Peace and Love yagira management irakurikirana iraraba kuva twakira Koffi Olomide, Fally Ipupa, Sauti Sol, Nevi Kenzo, Lady JD n'abandi bagiye baraza mu Burundi hose. Peace and Love yagiye irabamwo tukabona abantu uko bakira ibiteramo kushika abo baririmbyi bonyene batumirwa bavuye hanze bavuga bati kubera iki mu Burundi umuziki wanyu udashika kure natwe turiko turavyumva bagaca bavuga ati ko twumva umuziki umeze neza kubera iki udashika kure ni mukore umuziki nk'akazi. Muri Peace and Love rero na The Fighter Production twaravyumvise turavuga ati reka tworganize ikintu ata muririmbyi w'umunyamahanga arimwo. Benshi barabihaye indi nsiguro ibiki mugabo siko bimeze, tuvuga tuti ata munyamahanga w'umuririmbyi aduze kuri stage birashoboka. Yes, mashabiki wetu wenye kupenda music ya Burundi, njooni muone mabadiliko, njooni muone performance zile za ukweli, njooni kwa wingi tupendezeshe la Costa Beach, sababu ukumbi ukijaa huwa unapendeza, alafu wanamuziki wenyewe wana experience. Kuna masurprise mengi sana mtaona. Naongea katika hii mic nasema mambo yatakuwa makubwa sana. kubona iyindi level y'umuziki w'u Burundi kuko niyo image nibaza ko abantu bose barindiriye kandi natwe turindiranye igishika kuko tuzoba twamaze kwerekana tuti birashoboka ata munyamahanga no kuvuga umuziki wacu nawo nyene uzotera imbere kubera twebwe nyene abarundi tuhagarariye tukavuga tuti reka tuteze imbere umuziki wacu. Twiteze rero isanamu nziza y'umuziki w'u Burundi kugiye kuva aho ahora ukaduga hejuru gusumba. Mambo yatakuwa makubwa sana, show itakuwa kali sana. Atakayekosa tusilaumiane kabisa, sababu atakuwa amekosa vitu vingi sana. Usijaribu kukosa katika issue ya tarehe 16 Disemba. Ni show ya kuonesha uwezo, kuonesha nguvu, wapi tumetoka na wapi tunakwenda. Ngira murabona ubu ni Vianney avugira Peace and Love na Vianney wenyene, ariko tugitangura twari batatu Bosco, Vianney, Igete. Hama Igete araja novuga kuririmba indirimbo zihayagiza Imana. Hama turabandanya kandi na Bosco turakora mugabo mu nyuma Bosco nawe yitaba Imana. No kuvuga album zibiri zisiguriki. Vianney asigari wenyene ico ni cyambere. Album ya mbere yitwa Ndagukumbuye, ariyo ya album twakoranye na Bosco mugabo yitavye Imana tutaraheza gukora neza ama mixage ama correction. Niyo nzoshira ahabona mvuga nti ndugaye ivyo twakoranye no muhisi. Uwo mwanya nyene iyo wugaye niwe wugurura. Uwo munsi nyene nzokugurura nerekana ni Vianney ni wasigaye arongoye Peace and Love. Peace and Love ntayiraja iracabandanya mugabo ni kiriya sanamu babona Vianney na Bosco bafise amagitare bose bari kuri scene canke bari ko bararirimba, ariko hasigaye Vianney kubwo ishaka ry'Imana. Niyo nsiguro ya album zibiri. Album yanje yitwa History, nibaza ko n'indirimbo yarasohotse mu misi mike cyane ho misi navuga itandatu canke 5 muzobona video ya History ndavuga mu buzima bwose bwa. Yo, this is CEO wa The Fighter Production, Happy Famba aka Mkali wa Show. Napenda kufata Mashariki TV kwa sana. Big up na mzidi kusonga mbele. Ciao. Yes, uni Vishu wa malove, Vishu love. Ndumwe mu bakurikirana cyane Mashariki TV, songa mbele. Yo man! Ingo twese tuinjoyinge kabisa, mazi bibazo tubihuze twibagire ingorane utwanga twandure ko erega ubuzima ni buto cyane kabisa sanuruka